Tubifurije kugira ijoro ryiza kuri mwe mwese turi kubana ku biganiro n'amakuru turi kubagezaho kuri imbonesha kure yanyu nayo yacu Ubuntu News TV. Ni amakuru ahejeje kudushikira muri aka kamwanya, amakuru akomeye cyane. Ndagukengurukiye rero umugabo wowe woheje gufyonda sabone ko utarabikora, amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona akazogera nyine ufyonde ko amatuje turabana mu makuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende mugabo ibagezaho amakuru yizewe bavugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse tukarebera hamwe ibyagiye bisohoka mu itangazamakuru bigiye bikomakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari nako kandi dukomeza kubifuriza ijoro ryiza, ari nako dushimira bikomeye cyane aho dukomeje kubana muri aya makuru, ari nako karyo keza kugira twahisemo kubagezaho amakuru yacu mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ikirundi kugira bice vyumvikana bikomeye cyane. Amakuru ahejeje kudushikira ni amakuru akomeye cyane mugabo ari guturuka mu masoko y'ibanga, aho biri kuvuga ko umutekano warushijeho gukazwa ku mupaka. Ese bigenze bite? Nubundi ni amakuru turagenda tugarukaho. Ese kuki intwaro zeguwe ngaha ku mupaka uzi igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi? Ni amakuru akomeye cyane mugabo biri kuvuga ko ibigwanisho n'abasirikare vyegerejwe umupaka kuruta uko vyari vyifashe. Benshi bakaba bari kuvuga ko intambara yatanguye. Si ivyo nyine turaza kubagezaho, turaza kubabwira ko mu seruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naho imigwano yakomeje, dore ko umuhari wa M23 biri kuvuga ko wiruka FARDC bikomeye cyane Kivumo. Ni imigwano yabaye uyu munsi nayo tukaba turayirebaho muri aya makuru. Turaza kubabwira ko kandi biri kuvuga ko Ubushinwa bugiye gutera inkunga ikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa Antoine Felix Tshisekedi, navyo urabyumva muri aya makuru. Bikaba biri no kuvugwa ko Ubushinwa bugiye kwinjira mu kibazo cy'u Rwanda ndetse na DRC Kongo, bikaba rero ari ibicika mu museruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ibyo byonyine mugabo turaza no kukubwira ku myimenyerezo ikomeye cyane iri kubera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko biri kuvuga ko imigwano yatanguye hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, bivanye nuko ibi bihugu vyombi birebana ayingwe kugeza muri aka kamwanya. Ndabashimiye kandi mbahaye ikaze, munyemerere aya makuru tuyahere ahangaha ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi bihuza ibi bihugu vyombi. Amakuru aturuka mu masoko yacu y'ibanga akaba yemeza neza ko umutekano wakajijwe kandi ibihugu vyombi biri kurebana ayingwe, dore ko n'ibigwanisho bikomeye cyane igihugu cy'u Burundi cyavyegereje ku mupaka. Abasoda abakomeye cyane bavuga yuko igihugu cy'u Rwanda nigikomeza gushotora igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi kirateza intambara, dore ko cyagaragaje ubushobozi bukomeye cyane bwo kuba cyagwana intambara. Igihugu cy'u Burundi gikomeza gushinja iki gihugu cy'u Rwanda mu kuba kiri inyuma y'umutekano muke uri kubarizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Murabizi ko hamaze iminsi iheze, mu ndwi iheze murabizi ko hatewe amagrenade igihugu cy'u Burundi, ndetse n'ubutegetsi na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi akumvikana avuga yuko ari igihugu cy'u Rwanda byose kibiri inyuma no kubuza abenegihugu umutekano usesuye. Ibingibi rero bikomeza gutera amakimbirane ndetse no kurebana ayingwe hagati y'ibi bihugu vyombi, dore ko ku mupaka bikomeje gukomera cyane, kuko amakuru dufise ngaha kuri Ubuntu News TV nuko ibigwanisho ndetse n'imodoka zikomeye cyane za burende, abasoda bagera mu bihumbi, batayo zibiri zikaba zagejwe ngaha ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Iyi mupaka rero umaze iminsi ufunzwe, ariko nubwo wafunzwe ahubwo umutekano usa naho ariho uwimuriwe, dore ko amakuru dufise nuko igihugu cy'u Rwanda nacyo kiryamiye majanja bikomeye cyane, dore ko ibigwanisho byagejejwe ngaha ku mupaka ndetse n'abasoda b'igihugu cy'u Rwanda RDF bakomeje kugaragaza ko biteguye urugamba, ndetse igihe icyo ari cyo cyose igihugu cy'u Burundi cyashotora igihugu cy'u Rwanda intambara yahita itangura. Gusa kubashyizeyo ijisho ndetse no kubabonye uko vyifashe bavuze yuko bitoroshe cyane mugabo umwanya ku mwanya umuriro wakwaka hagati y'ibi bihugu uko ari bibiri, dore ko abasoda bose b'ibihugu vyombi haba igihugu cacu ciza cy'u Burundi, abasoda bambariye urugamba bikomeye cyane mu mpuzu zikomeye ndetse n'ibigwanisho bikomeye cyane, bivugwa ko umwanya ku mwanya bakwataka igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abasoda b'igihugu cy'u Rwanda bambaye bikomeye cyane. Gusa ayo makuru siyo yonyine ari kuvugwa ngaha ku mupaka, dore ko biri kuvuga ko
FDLR yivanze n'abasirikare b'igihugu c'u Burundi bakaba nabo begerejwe ngaha ku mupaka. Ni mu gihe imyitozo Kibira ikomeye cane mu ishamba rya Kibira, bikaba biri kuvuga ko abasirikare bagera kuri 450 basesekaye ngaha mu ishamba rya Kibira baturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biri kuvuga ko barerekezwa ngaha ku mupaka mu kuba batanguza intambara ikomeye cane ku gihugu c'u Rwanda. Murabizi ko igihugu c'u Burundi cyavuze yuko atakuzuyaza umwanya ku mwanya bazakuraho ubutegetsi bwa Kigali buyobowe na nyiricubahiro Paul Kagame uyoboye iki gihugu c'u Rwanda. Rero ubutegetsi bwa Gitega buyobowe na General Major Evariste Ndayishimiye atakurya indimi buvuga yuko buzagaba ibitero ku gihugu c'u Rwanda kandi bwifatanyije na mugenzi wabo igihugu ca Kongo ariwe Antoine Felix Tshisekedi, ndetse ubutegetsi bwa Kinshasa bukagaragaza ko bushyigikiye Antoine Felix Tshisekedi ndetse bunashyigikiye ubutegetsi bw'u Burundi mu kuba abagamije bose mu kuba bahungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda, ndetse no mu bitero bikomeye cane amakuru dufise biri kuba vyategurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, dore ko abasoda b'igihugu ca Kongo FARDC ndetse n'igisirikare c'u Burundi ndetse na FDLR bose bibumbiye hamwe mu gihugu c'u Burundi bakaba bari kwambuka gake gake kugira hategurwe imigwano ikomeye cyane izabangamira iki gihugu c'u Rwanda. Ariko ku makuru ari guturuka mu gihugu c'u Rwanda nuko igihugu c'u Rwanda cyeruye kikavuga yuko atawe kizasaba uburenganzira igihe icyo ari cyo cyose igihugu c'u Burundi ndetse n'abanzi b'igihugu c'u Rwanda n'abatifuriza ineza igihugu c'u Rwanda, atawo igihugu c'u Rwanda kizasaba uburenganzira kizigwanaho uko bishoboka. Mu mpuzangano ikomeye cyane ndetse n'imyenda ya gisirikare n'ibigwanisho bikomeye cyane harimo za burende bikaba rero biri hangaha ku mupaka bikomeye cyane. Rero umwanya ku mwanya umuriro mukaba mwumva wakwaka. Ni amakuru turakomeza kugenda dukurikirana ese kuki abanyepolitike babivugaho iki ndetse n'abakurikiranira politike ya hano mu karere k'ibiyaga binini barabivugaho iki. Icyo ni ikiganiro umurozo kumva kuri Burundi News TV. Munyemerere twihuse cyane tujye kuri General Prime Niyongabo ku itangazo asohoye. Mugabo ni akete ikomeye cyane dore ko ashikirije igisirikare c'u Burundi itangazo rikomeye cyane arimenyesha ko ubu ngubu amazi atakiri yayandi ndetse badakwiye no gusinzira na gatoya, bakwiye kuba maso, dore ko yibukije igisoda c'u Burundi yuko abanzi b'igihugu c'u Burundi bamajije kugwira ndetse n'abatifuriza ineza n'umutekano igihugu c'u Burundi, ari naco yasabye igisirikare imbonerakure ndetse n'igipolisi ngaha mu gihugu c'u Burundi baherereye mu makomine agiye atandukanye hano mu gihugu c'u Burundi, haba Kibitoke ndetse n'andi agiye atandukanye no mu gisagara ca Bujumbura. Bikaba biri kuvugwa yuko yasabye inzego z'umutekano aho ziva zikagera mu kuba amaso kubera ko igihugu c'u Burundi n'ubundi ngo gikomeje kugarizwa n'umutekano mukeya kandi ngo kigombwa kurindwa na bene igihugu harimo aba basoda nyine, kandi yahamagariye gutanga amakuru ku bene igihugu ico arico cyose cavugwa mu makaritsiye agiye akomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse bakanavuga yuko bakomeza gusaba abene igihugu mu kuba batanga amakuru igihe cyarico cyose baketse umwanzi w'igihugu c'u Burundi aherereye mu gihugu c'u Burundi agamije mu kuba yateza umutekano muke mu gihugu cose. General Prime Niyongabo ariko araca amarenga akomeye cyane ku gisirikare c'u Burundi avuga yuko umwanya ku mwanya kizagaba ibitero, dore ko batangaje ko ata mwanya uhari wo kuba bagwaniramo mu gihugu c'u Burundi ndetse n'amashamba ahagije. Yavuze ko rero anasigurira ibimenyeshamakuru bigiye bitandukanye anavuga ko igihugu c'u Burundi kiteguye mu kuba kizahangana bikomeye cyane ntuzakigagabaho ibitero, ariko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politiki bakagaragaza yuko uko ari uguca amarenga bikomeye cyane, dore ko iki gihugu c'u Burundi n'ubundi mu mutekano mukeya, ndetse bikaba biri no kuvugwa ko ari no guca amarenga yuko intambara umwanya ku mwanya yatangura hagati y'iki gihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Ibi rero bikaba bikomeje gutera impungenge abatari bake, dore ko atakeza k'intambara ahubwo abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse n'abakurikiranira hafi politike y'ibi bihugu barakomeza gusaba abaperezida b'ibihugu vyombi
mu kuba n'ubundi bagana inzira y'ibiganiro bakazahura umubano maze iminsi utifashe neza hagati y'ibi bihugu byombi. Kiliziya Gatulika mu gihugu cy'u Burundi yo tayari yamaze kugaragaza uruhande ibogamiyeho, dore ko yatangiye kuvuga ko atanambara ihari kandi atayo bashaka, dore ko Kiliziya Gatulika n'abasoridoti hariya mu gihugu cy'u Burundi mu mugwa mukuru w'ubukungu Bujumbura ndetse na Gitega bakomeje gusaba ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye mu kuba yahagarika iyi mirwano, ndetse Kiliziya Gatulika ivuga ko intambara nta gisubizo kiba cirimo, ahubwo niba hatari ubwumvikane hagati y'ibi bihugu bagana mu nzira y'ibiganiro ariko hatabaho umwijyane ndetse no kwatsa umuriro hagati y'ibi bihugu byombi biri kurebana ayingwe muri aka kanya. Kiliziya Gatulika rero yasavye ibi bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini gutanga ituze ku bene gihugu ndetse no kugaragaza ko abaturage bakomeje kugenda babibabariramo bivanye n'intambara za hato na hato cane cane ziba zishingiye kuri iyi politiki. Kiliziya Gatulika rero ikomeza gusaba ubutegetsi bwa Gitega yuko iyi mirwano idakenewe ndetse igihugu cy'u Burundi kigeze igihe cyo kwiyubaka atari igihe cyo kuba abagwana, ndetse dore ko banagaragaje ko intambara atakamaro na kamwe igira usibye kwangiza ivyagezweho. Kiliziya Gatulika ikomeza ivuga amakuru menshi ariko inasaba ubutegetsi bwa Gitega ndetse no bwa Kinshasa mu guhagarika imigwano ndetse no kwinjira mu nzira ya diplomasi mu gushakira ibisubizo ibibazo biri kugenda bigaragara. Bahamagariye abaturage mu gukora amashengesho bikomeye cyane biyambaza uwa Mungu kugira ibibazo biherereye mu karere k'ibiyaga binini bibe vyakemuka. Bavuze yuko Gitare umwami Yesu ari we n'ubundi uzarangiza ibibazo biri hano mu karere k'ibiyaga binini. Nabo kandi nka Kiliziya Gatulika batangaje ko baba bari gusengera Afurika muri rusange mu ntambara zikomeye cyane n'ubundi ziri kuba zatera imbere cyangwa se umwanya ku mwanya ziri kuba zakwaduka mu karere k'ibiyaga binini ndetse no muri Afurika muri rusange. Tuvuye kuri Kiliziya Gatulika mu nyemerere twihuse n'amakuru mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi naho hari kuvugwa amakuru menshi dore ko imigwano yakomeje kuri uyu wa mbere kuri iyi tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Ni amakuru n'ubundi ari guturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imigwano n'ubundi yakomereje aho bita Kivumu naho imigwano ku munsi w'ejo yabereye hariya muri Kivu y'Epfo. Bikaba biri kuvuga ko rero n'ubundi igisirikare ca FARDC n'ubundi kitahwemye mu mujinya ukomeye cyane w'uburanduranzuzi, dore ko cyagabwiye ibitero mu kuba cyakwihimura ku gisirikare ca M23, ariko bikanavugwa yuko birukanse bikomeye cyane, dore ko nga benshi mu gisirikare ca FARDC bakijijwe n'amaguru bivanye nuko igisirikare ca M23 cyabakubise shashi itabona. Bikaba biri kuvuga ko rero ari umuriro ukomeye cyane uri kwaka ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere tujye ku makuru ari kuvugwa mu muji wa Goma, dore ko biri kuvuga ko M23 yagavyeyo ibitero ndetse ari n'umuriro uri kwaka hariya Sake werekeza i Goma, bivanye nuko iki gisirikare ca M23 cyarakaye bikomeye cyane kuvuga agasuzuguro bavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugenda bwereka abaturage ndetse n'umuhari wa M23. Ni mu gihe umuhari wa M23 wo ugaragaza ko ukeneye inzira za diplomasi ndetse warangije kugaragaza ko intambara itubaka ahubwo isenya. N'ubundi ni amakuru akomeje kugenda acukumburwa n'abamenyesha amakuru bacu ndetse n'amasoko yacu y'ibanga aturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru akomeje kugenda aturuka ku rugamba. Mu nyemerera ya makuru tuyakomereze ku gihugu cy'Ubushinwa. Bikaba biri kuvuga ko Xi Jinping uyoboye igihugu cy'Ubushinwa yinjiye mu kibazo cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikaba biri kuvuga ko rero ashobora kuba yinjiye muri iki kibazo. Abasenguzi mpuzamahanga mu bya politiki baragaragaza ko Ubushinwa buramutse bwinjiye muri iki kibazo bikomeye cyane byaba bibi, kubera ko Ubushinwa n'ubundi ngo bwahita
buhita butera inkunga Antoine Felix Tshisekedi. Gusa abakurikiranira hafi iyi ntambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi bavuze ko Ubushinwa ari ukujijisha gukomeye cyane n'ubundi bashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, dore ko we amaze iminsi atabaza ibihugu vy'amahanga agaragaza ko iyi ntambara iri kubera mu buseruko bw'iki gihugu ciwe ari igihugu c'u Rwanda n'ubundi ngo kivyihishe inyuma mu guterera inkunga zikomeye cyane umuhari wa M23. Igisirikare ca Kongo arico FARDC ndetse n'ubutegetsi bw'iki gihugu barakomeza gutunga urutoki bikomeye cyane igihugu c'u Rwanda, bavuga yuko aricyo gikomeje guteza umutekano mukeya hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo rero Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'iki gihugu, agakomeza gusaba inkunga amahanga ndetse n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'Ubushinwa. Bikanavugwa yewe ko n'Uburusiya buri muri iki kibazo, ariko anabasaba kuba bamufasha mu kwirukana uyu muhari wa M23. Ariko abatari bake n'ubundi bakomeje kwibaza amakuru akomeye cyane, bibaza batese ko biriya bihugu bifise ubushobozi bukomeye cyane bwo kwirukana umuhari wa M23 ni ukubera iki bitari vyabaho. Rero Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi akaba akomeje gutakambira amahanga cyane cyane igihugu c'Ubushinwa, bikaba biri kuvugwa yuko kigiye kohereza abasirikare bakomeye cyane bo kwirukana umuhari wa M23. Abatari bake rero bakaba batangiye kugaragaza ko iri ryaba ari ryo herezo ry'umutwe wa M23. Gusa ku makuru dufise nuko ubutegetsi bw'u Burundi butari bwabivuga ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo batari berura ko hari ubufatanye haba bwa diplomasi ndetse no bwa gisirikare hagati y'igihugu cya Kongo n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'igihugu ca Repubulika y'Ubushinwa. Bakaba rero batari berura bakavuga ko atabufatanye buriho. Iyo rero akaba ariyo makuru n'ubundi ari kugenda atrendingwa kumenyesha amakuru bigiye bitandukanye ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Afurika muri rusange. Andi makuru ari kuvugwa muri iri joro ni amakuru akomeye cyane, biri kuvuga ko Burkina Faso igiye kohereza abasirikare ahangaha 450 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gufasha ubutegetsi bwa Kinshasa mu kuba bakwirukana aba basirikare b'umutwe wa M23 nk'uko biyita intare za Sarambwe. Antoine Felix Tshisekedi arakomeza kubona neza ko intare za Sarambwe zikomeje kumurusha inguvu hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi akabona neza ko ngo igisirikare ce kirimo ubugambanyi ndetse cyananiwe bikomeye cyane, ngari nayo mpamvu akomeje kwitabaza amahanga kugira abe yakwirukana iki gisirikare cya M23. Bikomeje rero kugorana mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko n'intambara mugabo ikomeje gutuma abene igihugu ca Kongo n'ubundi abakongomani bakomeza kuvanwa mu byabo n'iyi ntambara iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dore ko Human Rights Watch, umuryango uharanira ubugatekazi na muntu ku isi ndetse no muri Afurika muri rusange, dore ko bakomeza kugaragaza ko imibare iri kwiyongera y'impunzi z'abakongomani ziri guhungira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na hariya mu muji wa Goma ndetse no mu bihugu bibanyi by'iki gihugu ca Kongo. Bikaba biri kuvuga ko rero biri kugira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gihugu ca Kongo ndetse n'abaturage b'igihugu ca Kongo ndetse n'urubyiruko muri rusange, dore ko bagaragaje ko ibihumbi bigera kuri 20 vy'abana bakagombye kuba biga bakomoka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bataye ishuri bivanye n'intambara za hato na hato zikunda kuba mu buseruko bw'iki gihugu ca Kongo arico DRC, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Rero Human Rights Watch irahamagarira imiryango cyane cyane nka societe civile Loni mu kwita
ku bana ndetse n'abagore bari kuvanwa mu vyabo n'intambara ndetse n'abari guhohoterwa n'abari guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Human Rights Watch ikaba ihamagarira ibihugu bikomeye ndetse n'imiryango nka Croix Rouge kwita kuri iyi ntambara ndetse n'abaturage b'igihugu ca Kongo, bavuga yuko banashimangira amakuru akomeye cyane, bavuga yuko aba baturage bari mu kaga gakomeye cyane nyuma yuko aho kugira imigwano icishe makeya ahubwo iri kwiyongera umwanya ku mwanya, n'ubundi ni imigwano ikomeje kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabashimiye mwakoze kubana natwe ijoro ryiza.